ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusange ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo cya mwene Siraki ku kigabane cyaho kindwi duhereye ku karongo ka 32 kugeza ku ka 36. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo abakene n'abari mu makuba. Hereza ikiganza cyawe umworo kugira ngo umuhezagiro wawe wuzure. Iteka gishikanwa niribe igikiriho cyose, ariko n'icyapfuye ntucime iteka. Ntugahe umugongo abarira babara hamwe n'abababaye. Ntugatinye gusuhuza umuntu agwaye, nkako kubera ibyo uzokundwa. Mu majambo yawe yose niwibuka amaherezo yawe, niho utazigera ucumura. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nanje kweri ryantwengeje. Ego mwiri joro, uyu munsi ni kwa kabiri, mwijoro niho nagize iyerekwa canke se nagize ndota ndiko ndasoma hano hantu, hama ngo ndiko ndahigisha nyene, ndiko ndahavuga ngo ndikoda audio. Nibwo rero naje kubona umumarayika ndiko ndarisigura, mbona umumarayika araje acambwira ngo babwire iby'umworo Lazaro n'umutunzi. Haleluya, amen. Bana b'Imana, iby'umworo Lazaro n'umutunzi byari bibabaje cyane, ariko nteye haleluya kubera ukuntu Lazaro yishuwe akigira mu biganza bya Abrahamu. Rero nza kwisunga cyane rero kw'ibyo Yezu Kristu yampishuriye bijanye n'umworo Lazaro. Reka rero tubizirikane, ubundi ntabwo nza gushigura ibyiwanje numva bijanye n'iki gisomwa, mugabo koko niyo mpamvu Yezu Kristu yampishuriye iby'umworo Lazaro, kubera hano havuga ngo abakene n'abari mu makuba. 32 haravuga ngo hereza ikiganza cyawe umworo kugira ngo umuhezagiro wawe wuzure. Ngo duhereze ibiganza byacu, ikiganza cyacu aboro, kugira imihezagiro yacu yuzure. Iyo uhezagiye umukene, iyo uhezagiye umworo, Imana hiri mwijuru iranezerwa, hanyuma nawe ikaguhezagira, kuko nawe ugira umutima mwiza ugahezagira abandi. Rero mwijoro niho nariko ndasoma, ndiko ndigisha aha hantu, mugabo nkaba nariko ndasigura nyene, nsigurira abantu ukuntu dukwiye gukunda aboro, ukuntu dukwiye kwitwararika abakene. Ariko cambona umumarayika araje ambwira ngo nimvuge kuri Lazaro, ku mworo Lazaro n'umutunzi. Rero umworo Lazaro n'umutunzi niki gisomwa birajanye. Nashatse kuja muri Bibiliya, nateguye ngo some nyene kiya gisomwa cy'umworo Lazaro n'umutunzi, mugabo nabiteguye nyuma numva ntibikunda, ndabicira hagati bivanye nuko muri rirya joro nariko nderekwa, nabona ko nariko ndasoma hanyene. Rero bana b'Imana, twige kuraba kw'ibiganza byacu, twobikoresha ibyiza, ntitubikoresha ibibi, tubikoresha ibyiza. Duhezagira abakene, duhezagira aboro, tugende tubarabe, tubambike, tubagaburire. Mbega tugerageze umuntu w'umukristu. Ubu rero turi no muri karema. Haleluya, turi muri karema bana b'Imana. Turi mu gihe cyo kwisubirako. Tuze turitwararika ko mu gihe cy'ikarema dukwiye kujya bike, hama tugasangira n'abandi. Ukavuga uti nyimba naho rangi ikiro, reka ngabanye nginusu kugira n'umworo ndamucagurireko. Turabandanya 33 havuga ngo iteka gishikanwa niribe
igikiriho cyose, ariko n'icyapfuye ntucime iteka. Bana b'Imana, ngo n'icyapfuye ntitukime iteka. Umuntu iyo apfuye, hari abantu bapfa kuzika umuntu ko, canke se mbega umuntu yanapfuye bagabandanya bamuhohotera, ariko ni ukuvuga ko icyapfuye niyo cyoba icyo ari cyo cyose ugomba kugishingurana iteka, ukagishingura, ntikisangukire ku gahinga ngo amagufa yacyo yaname kujya gahinga. Rero umuntu nyimba yapfuye, naho wabona amagufa y'umuntu aho yasangukiye, yegeranye uyazikane iteka, ngo icyapfuye nacyo tugihe icyubahiro. Umuntu yapfuye umuha icyubahiro, mu gihe tuzi ko hariho n'abica abantu bakabahohosha bagaca bakwegera mu mawese, bagaterera mu mawese. Ibyo onyi birababaje bana b'Imana. Imana iduhe gutahura cyane. 34 hakavuga ngo ntugahe umugongo abarira, babara hamwe n'abababaye. Ngo ntitugahe umugongo abarira, tubabare n'abababaye. Bana b'Imana, tubabare n'abababaye. Nyimba umuntu ari mu birori by'uko umuhungu wiwe yarongoye cyangwa umukobwa wiwe yarongowe, we turyoherwe nawe. Nyimba turi mu birori ko umubyeyi yabyaye, tunezerwe nabo. Nyimba turi mu birori ko umwana yarose diplome se, mbega umunezero w'umuntu tuwusangire. Rero aha rero hari igihe Imana itubwira ngo tunezeranwe n'abanezerewe. We ukabona umwana wa Margarita yarose diplome, abandi bariko baranezerwa ati Imana ishimwe, disi azobona akazi, azoba mu dogiteri. Hakacaba n'abandi mujinyu uri kuraririra, uri kuragogorera imbere, ugogorera imbere, ugasanga hari abantu benshi babura abana babo. Ibaze, hariho abana bapfa bavuye gutora amadiplome pe, ngo ntiyanagwaye. Nzi abantu benshi b'abana bapfa bamaze amashuri. Mana we, kubera iki? Kubera ubugome bw'abandi bantu baba babaronze. Imana iduhe gutahura cyane. Rero kubera ko hariho abantu banezerwa nuko umwana wa naka yateye imbere, n'abandi bababara nuko umwana wa naka yateye imbere bakaca bamuroga. Hariho mu Burundi, hariho abantu bapfa bishwe kubera bafise imiryango hanze yamutumira udufaranga, ngo ujya we yarahiriwe, ngo afise umukobwa iburaya sha, ngo afise umuhungu iburaya, ngo nibo bamwambika, nibo bagira, ugasanga barabahohete. Rero bana b'Imana, nyimba mwene wanyu canke musaza umubanyi wo kugatumba, nyimba wumvise umwana wiwe yize yamaze amashure canke yatoye konkuru, nezerwa hamwe nawe. Nezerwa. Nyimba wumvise yagiye kwiga hanze, nezerwa, fasha umunezero. Nyimba umuhungu wiwe yarongoye canke umukobwa wiwe yarongoye, genda unezerwe nawe. Hariho abandi baca babaroga ngo umukobwa wiwe ngo agakobwa gwanje atarakobwa. Ubugome rero buhari ni bwinshi, ariko Imana itubwira ati tunezerwe n'abanezerewe. Hama nyimba umuntu yapfishije, babarana n'abababaye. Babarana n'uwo muntu ari mu bitaro arababaye, babarana n'uwo muntu ari mu bitaro, umushira utwo kujya, umugirire neza, umube hafi. Tubabare n'abababaye, tunezerwe n'abanezerewe. Siyo yo kuhekenya amenyo yo kuyo. Imana iduhe gutahura cyane. Rero bana b'Imana, twige kubaho nk'uko Imana ibishaka, tugire umutima mwiza, dukundane, tureke kujyana. 3 mbega nkiri ngaha, ntugahe umugongo abarira, babara hamwe n'abababaye. Rero ngarutse kuri
ryahishurirwa nagira nijoro. Umutunzi yari yarakize cyane, Lazaro nawe yarababaye. Muri Bibiliya batubwira Lazaro yaragwaye ibisebe, ibinyoro byaramutabaguye kubera ubuzima bubi. Umubiri wiwe ari bisebe. Imbwa yagenda gusaba ku mutunzi, umutunzi akamushuhurira ko imbwa zikarigata ibisebe byiwe zikamubabaza. Rero abana b'Imana, Yezu Kristu niwe yampishuriye ibi bintu pe by'umworo Lazaro n'umutunzi. Mana, wowe unyumvise, uraraba mw'iyi karema, uzuraba umuntu ababaye uzomugirire neza. Aho umutunzi yari kugerageza akababarana na Lazaro. Hariyo abantu b'abatunzi batarabira ngo bambaye amakositime canke imvutano n'ibitenge byiza, bagenda bakaraba umuntu ku bitaro canke muhira bakamwoza, ariko bikora bake. 35 hakavuga ngo ntugatinye gusuhuza umuntu agwaye, nkako kubera ibyo uzokundwa. Ngo ntugatinye kuza gusuhuza uwugwaye, ngo kubera ibyo uzokundwa. Bana b'Imana, hari abantu benshi binuba abagwaye, bakinuba umuntu ukamenga ugiye ahari n'indwara yo kwandukira. Bana b'Imana, kera twaratinya sida cyane, nanje ndimwo. Ngiye kwa muganga narakeberera kure nkaho umenga sinokwegera hari abagwayi ba sida, ariko ntabwo dukwiye kubikora uko. Kandi nibaza ubuhoho kose ditagitinyitse. Ndibuka ndi mu nkambi, hari umuntu bahora batwereka ngo ngutya ngo agwaye diabete. Urumva kubera kwa muganga bari baramutoye diabete, hama abantu rero tukaza tubihererekanya. Yaba mu village yari ifatanye ni village nabamwo, kwanza nta wobe mumenya. Yaba mu village ya hano muri B5, nanje mba muri B3. Rero inkuru ziva muri B5 zihererekanya ngo burya nguriya mudamu ngo aragwaye diabete. Yewe gaye, rero namenya ko diabete umuntu ayigwaye sinzi ukuntu bavuga nyene. Basha kuburyo rero wumvise ngo umuntu agwaye diabete wamuca kure, ariko Imana idutabare cyane. Nanje rero narara agwaye diabete. Uwo muntu yaje kwa mwene wabo mu gice nabamo, tukegera kurengwa agwaye diabete ngo twanduze. Imana iduhe gutahura cyane. Sinarinzi rero ko nanje nzoyigwara canke se nzobona abantu benshi bayigwaye, kuko ubu mbona benshi bayigwaye. Bana b'Imana, ego rero ntidukwiye kwinubana, kuko iyo gihengira sinari kumwegera, ariko nasanze kumbe diabete ni ingwara nk'izindi, sida ni ingwara nk'izindi, ingwara zose. Umuntu n'abatagwaye barapfa, n'abagwaye bagapfa. Ubwo rero ntitukinuba abagwaye ngo bagwaye ingwara zitakira canke barasinzikaye. Imana iduhe kwihanganiranira nk'uko Imana ibishaka. Umutunzi yarabona Lazaro akamwinuba akamwegeza kure, ariko amaherezo y'umutunzi yagiye mu muriro udahera. Lazaro nawe yari mu ijuru. Imana iduhe kubitahura cyane, biri muri Bibiliya. 31 hakavuga ngo 36 niho tugeze, havuga ngo mu majambo yawe yose niwibuke amaherezo yawe, niho utazigera ucumura. Bana b'Imana, rero aka kajambo duhereze ko karakomeye, kavuga ngo mu majambo yawe yose. Mu majambo tuvuga abana b'Imana, amajambo tuvuga, urazi ko amajambo uvuga akomeretsa umuntu. Amajambo tuvuga akomeretsa abagenzi bacu. Nanje ndazi ko mvuga urusaku. Bana b'Imana, urusaku ruraryoshe kuvuga. Imana iduhe kubitahura cyane no kubiheba. Rero amajambo tuvuga amajambo turiko turakomeretsa abandi. Turavuga insaku kumbure ntiziba ari nazo.
hari igihe uvuga urusaku rutarigwo mana we, Imana iduhe kubitahura cyane. Rero ngo mu majambo yo tuvuga tuze turikontorora. Niwibuke amaherezo yawe, ngo mu majambo yo tuvuga tuze twibuka n'amaherezo yacu. Niyo utazigera ucumura, ngo niyo utazigera ucumura. Rero ubanza kuraba amajambo ugira uvuge ugaca wiyumvira, kuko hari igihe uvuga urusaku canke hari igihe wumva nk'ibintu biriko biradumeka ukibaza ugatangura gusenga, mana we, mbe kuki nabivugiye iki, canke kuki nisanze naravuze ibi bintu nk'ibyo. Rero mugabo turi muri ibi bintu mu majambo yawe yose, niwibuka amaherezo yawe niho utazigera ucumura. Hasa mu majambo ubwira abajya boro bariko baragusaba. Ibaze ko umuntu aza kugusaba ati ntakunyusha ugenda we n'isi yose uzoza uraza gusaba umunyu wanje, uza gusaba umunyu ngo ntiwowe wigurira. Umuntu akaza, yewe narinje kugutera agatenge, ejo wa mwana wanje azoronka diplome, nzoronke ako nzogenda nambaye ndamuherekeza. Nta gitenge cyanje no guha, nta muzu yanje no guha. Erega mushingana narinje kugutira agapantaro, ejo nzogende kwa muganga, canke nzogende mu nama, hari inama ku mutumba canke kwikomine batumye kwinama. Ndagutiza ipataro yanje. Imana idutabareke cyane. Burya murazi bana b'Imana, je nkiri umukobwa, abakobwa twarakundana, twaratizanya amasujipe, n'amakariso twarayatizanya. Mugabo ubu ntawo gutiza ishujipe kabisa. Sinzi ko n'imipira boyitizananya canke amakoti, amajaketi, imvutano, ibitenge tugatizanya. Ariko ubu sinzi ko bikihari, kuko ubu niwoza kubigutira waba wiyumvira ngo azobikurogera ko canke agiye kukuroga. Yesu wambambiwe. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana rero mu majambo tuvuga tuze twibuka amaherezo. Hama rero reka nongere ngaruke ku mworo Lazaro, nka kumumukama Yezu yabimpishurira n'izo joro. Bana b'Imana, umworo Lazaro yagenda gusaba ku mutunzi. Umutunzi akamwirukana, akamubwira amajambo mabi, ntiyigera yiyumvira iherezo ryiwe. Yumva ko azokwama hiriwe, yumva ko azokwama yaradibamye mu by'isi, ntiyigera yibaza ko azogera igihe ababara. Lazaro akanezerwa. Hama Bibiliya iratubwira ngo hama Lazaro arapfa. Umworo arapfa, ngo abamarayika baca bamujana mu gikiriza kwa Iburahimu. Ubwo nuko mundazi benshi murabyumva neza. Hama haheze iminsi, umva Lazaro umukene niwe yabanje gupfa. Umukira kidibamye ntiyumviriye ngo anigaye yihane, ngo abone ko Lazaro atakiza no ku muryango wiwe. Hama amenye ko yapfuye, nawe yiyumvire basi ko azopfa anihane. Oya. Hanyuma rero umutunzi nawe arapfa. Apfuye acaja mu muriro udahera. Bana b'Imana, ndibuka ukuntu nariko ndarota nijoro nyene ngo ndiko ndabwira abantu ngo wa mworo ngo ari mwijuru, ngo wa mutunzi nawe apfuye ngo ari mu muriro udahera, ngo abona ngo Lazaro yicaye mwijuru mu gikiriza kwa Aburahamu. Ngo hanyuma wa mutunzi acatangura gusemerera ngo Lazaro amuha amazi yo kunywa. Hanyuma ngo ca ndavuga ngo none ngo ko Yezu ari we yatubwiye ibyo bintu, murumva umuriro udahera utahari, n'ijuru ritahari kubarikoreye. Rero ndiko ndasubiramwo uko narose izo nzozi. Kandi bana b'Imana, iyi ni message ikomeye. Ushaka niwumva iyi audio canke ukabona video, uzohereze n'abandi bamenye ko
ijuru rirahari, n'ubu upfuye aragenda muri paradizo ahantu heza, uwupfuye nawe agapfira mu byaha yarinuvye aboro, yarase guhe ikiganza kiwe abakene, ni mu muriro udahera. Rero umutunzi acatangura gusaba Lazaro ngo agende akoze urutoke mu mazi atonyangirize amazi ku rurimi rwa wa mutunzi hari karababarira mu muriro udahera. Mugabo Ibrahimu, bana b'Imana murumva, Ibrahimu ari mu ijuru. Bamwe bavuga ngo Bikira Mariya ari mu muriro, ngo arafise ngo yagitegerereje, oya ntibavuga. Bamwe bavuga ko ari no mu muriro, mugabo bavuga ngo arindiriye gucibwa urubanza nk'abandi bose. Ngo Ibrahimu, Yezu wenyene niwe yabivuze. Ngo umworo Lazaro yari yibereye mu gikiriza kwa Ibrahimu. Abrahamu se wa Isahake na Yakobo. Rero Ibrahimu kwanza si se wa Isahake, ise wa Yakobo na Ezawu. Ubwo rero Ibrahimu ari mu ijuru. Nayo Yohani na Petero bo babonye Yezu, babonye Musa na Eliya baje kuganiriza Yezu. Bisigura ko Musa na ba Eliya bari mu ijuru. Na Mose. Rero bana b'Imana, dukora neza, twige gukora neza, tugirire neza. Ndazi ko hari abantu bashobora kuntegera no kuyara amajambo mvuze, kumva ngo mukozi w'Imana ngo urumva ngo biki njewe ndafise abo Yezu ampa kwegera, kandi nditwararika kubegera no kubagirira ibyo Yezu akeneye. Rero ntabwo abantu mwese muba mu magurupe canke muza muri box mumbwira ibibazo fise noshobora gukemura ibyo bibazo byanyu. Mugabo jewe na Yezu ndazi ko atangorane dufitaniye, ndazi ko ibyo umukama yipfuza ko nkora ndabikora. Rero nawe wanyumvise, gerageza urabe nawe ngene wokora ibyawe. Azasa babandi urumva bantegera ku bintu mana yawe. Ariko nko kubona nk'abantu ngo ngurira telefone ngo nze ndumviriza ubutumwa bwawe. Ngo ntaga telefone fisi biki. No zogurira ama telefone abantu bangahe bana b'Imana. Njewe ndi mu buhingiro, jewe nanje ndifitiye ibibazo byanje, ntabwo no kwira abantu bose. Gusa ducyo ufise uhezagira aboro, kuko umuntu w'umworo ntashobora no gutunga telefone kuko ntiyoronka amahera yo kuyisharija. Mugabo bajya aboro Yezu arafise uko abarondera akabahuza n'abandi, canke se wewe rondera bajya aboro ubaganirize, ubambike. Hazagere kw'Ipasika warose amahera yo kugurira gahuza umworo, kumugurira umuceri se, kuraba utuntu uwo mufashisha. Bana b'Imana rero twige gukora neza, kandi ahamubona nkoze ubutuma mu ijoro kubera ibintu niriwemwo, ariko kubera numva uwo muriro w'ibyo naraye ndarota, numva menga nozobukorejo, numva kandi kubera nzi ko shobora gukora video bikanateba kuja kuri video, niyo mpamvu nza gukoresha ama audio kuri video kubera birihuta. Nayo ubundi hari gihe nkora YouTube nkashirako video ugasanga iratebye gushika, bigasaba n'imisi ibiri bivanye na internet ngira yikwega mu nzi ibintu nk'ibyo. Bana b'Imana rero mwarahezagiwe n'Imana. Dukundane, twubahane, twitwararike mu majambo tuvuga, ntidugakomeretsa aboro n'abari mu marira n'abari mu maganya, ahubwo twitwararike kuzobona Imana, kuzoba mu bwami bw'ijuru, ntituze tube nk'umutunzi. Ego mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.